twongeye kubaramutsa bakoze mwese ibiganiro by'ubuzima abandi tubahaye mwiriwe mwese byose bikagenda biterwa naho aherereye. Uno musi rero kwa bajya abantu bari bambajije ku bintu bijanye n'ibisusu murabona ko abantu bagenda babaza bamwe bose ibyo usanga bakeneye. Hariho rero abadamu benshi n'abakobwa bamaze igihe bantelefona bambaza kubijanye n'ibintu bisiga, ugasanga bagize amataye meza kandi nta ngaruka ntoya ivyo bintu vyigeze bibagirira. Hariho imiti igera, hariyo nigeze kubabwira igihe kimwe kandi benshi numvise bayikoresha biramera neza cyane. Eco kimwe nirya abandi baza gutora ahasanzwe nakirira abandi nabanyene mbona bimeze cyane, ariko mbandanya ndababwira n'iyindi kugira ngo baje busanga bidakunda kubashika aho abandi bashikira, nabo bashobore kubona ibyo bashobora kwikoreshereza kugira ngo namba bari Buraya, bari muri Afrika, bari muri Aziya, bari mu Burundi, bari mu Rwanda, umwe wese nashobore ukurondera utwo tuntu aduteranye maze nawe abeho neza mu ijambo rimwe nk'abandi agira amataye aba yifuza. Ibintu rero byo gukuza ibisusu ibintu bisaba ko umuntu agira kashamo ihababuka, kuko bisaba kubikora neza witonze ukabigira uko nyene bawumva ngoma ndabikubwira. Aha ndaza kubereka ibintu bigira muri bine na cyane bindi vyoroshe umuntu ashobora gukoresha ku buryo mu mwanya mutoya cyane byimbanye ukabana nyene ko ku buryo n'umuntu akubonye ashobora kubaza ati none uyu muntu ibintu byamubaye ko nibiki. Rero iyo uriko urakoresha uyu ngoma ndababwire, hari ukuntu uza ugenda uvyibuha kenshi ugenda uvyumvira ku mpuzu z'imbere wambara bya buhuzu bw'indani ubukariso ubuki ni kuvuga bugenda bwaga. Abantu rero arakuraba akabona nyene ko uriko aravyibuha, kandi itandukaniro rero ry'uyu muti n'ijya yindi muza mwumva nuko uyu wowe uvyibuha amatayi, si bene njya miti uvyibuha gacu uvyibuha n'inda byose ugasanga ni binini, kuko hariho nabo usanga ari banini ugasanga barafite ibisusu gacu usanga n'inda nini ugasanga bose ni banini, uruguru ni runini ugasanga rero bitandukanye n'abajya bavyibuha amatayi. Uti rero umuti uzakoreshwa nuwuhe muza kumviriza neza. Hariho kino mubona ibi bita okra canke ibi bita umurendarenda, nkuko nabiberetse umurendarenda canke ico bita okra. Ufata ano mavuta rero y'umurendarenda ukayegeranya neza ukagira urashobora kurondera nk'ibiyiko nk'umunani vya mavuta y'umurendarenda, hama ugacuzana ibi bita imitangatanga rero sinzi abantu baba nko mu bisagara ko bashobora kwitahura. Mu abantu kenshi baruguru baca bavyumva cyane, nabo mu bisagara benshi mbonda kunza kuyibonayo ni bino bintu bikunda kwama, donc urabona bimeze nk'ivyamwa mugabo se vyamwa nk'ibiribwa uko nyene muyibona ku video. Vyovyo n'abajya badamu canke abakobwa usanga byananse ko bagira amabere manini barakunda kubikoresha kera cyane, nabo bavuga ndakunda kubona abakobwa benshi babikoresha bakishira ko ku mabere agaca ba manini cyane. Baje usanga bakeneye amabere manini, hari abo usanga bakeneye amabere mato n'abandi usanga bakeneye manini, bamwe bose usanga ari amagu yabo. Ni kuvuga rero uyu rero uca wanikira ukuma, ugaca rero sasa usyamwo agafu ebana kayunguruye neza ugashira ngaho, ugacuzana rero n'ikiyiko kimwe c'ubuki. Ni kuvuga uragira akantu byose urabishiramo ya mavuta y'umurendarenda ugashiramo ako kantu n'ifu y'imitangatanga nk'ibiri uba wayisiye neza yarumye ugashira aho hantu nyene no kukavanga, ugacushiramo ubuki nabo ugacushiramo ibiyiko bine bya fenugrec ugakororeramo nawe shamwe ibiyiko bibiri naho nyene abari sawa. Hanyuma ugaca rero ushiramo ibiyiko nk'umunani vya mavuta bita olive ukavanga neza. Rero sasa uhejeje rero abantu muzi ivyamwa bita indimu, ni kuvuga uragenda ugafata indimu ukaguranya n'indimu naho zoba nk'izihumbi bingahe ugacukuramo zijya mbuti indani, uzikuyemo rero ugaca uzanikira nazo zikuma neza, ugaca rero uzisya nazo nyene ugacukuramo ibindi biyiko bibiri ugaca rero sasa ukororeramo, ugaca rero uca usanga ari amavuta akonze ukuntu uca ucisha ku muriro, ari ukuntu bica aca yaga agafatana neza agafatana. Hanyuma rero ugaca ushira mu kantu agafrako cyangwa agacupa kaba kameze neza ugaca ufunga. Aho ni kuvuga ico ubusigaje gusa kurondera abarikiyo abarikiyo ugashitama rero kuzurisiga aho ushaka kudibuka, namba ari bisusu ukisiga
ukaza ureba amavuta ukoresheje ku gipande kimwe akaba ari nayo ukoresha ku gindi gisusu kugira ngo ntusange byagiye bisumbasumbana. Nuko rero bimeze muri make. Bamwe rero mwari mwasabye ino video muce mutangura mubishira mu ngiro, hanyuma kandi muze murahana ino video kugira ngo izirafasha n'abandi bazaramenya uko bashobora kuza barikorera ibintu byinshi bitandukanye. Tuzosubira mu kiganiro kijanye na no kumonora, bijya byo kumonora ry'amavuta, uko bakora ry'amavuta umuntu yisiga mu gabaje bagwaye ibihere, donc bikanyika byose bikanyika ugasanga bimeze neza cyane gose. Hari utwatsi twinshi bakoresha nzotubereka kandi turoroshe, gacu usanga wewe ukabona imisi yose uhugiye n'umukobwa canke n'umudamu ukabona mu maso barakeye cyane, ukayoberwa ibyo yisiga. Bamwe ugasanga bariko bisiga amatafari aturiye, abandi nk'amafondo temugabo ugasanga ibihere wapi. Hari abandi bisiga utuntu nyene turi simple, ariko bamuraba ukomengo arasayangana ukayoberwa n'ivyari byo. Nuko rero mugire ibihe byiza. Abazokenera kwayo mavuta ateguye nibo bace baturondera kuri nimero bagaca bashika hano ku ivuriro, bagaca babahereza igibisanzwe iteguye neza. Uri mushasha aribwo bwa mbere warukurikiranye ibiganiro nk'ibi, raba ku ijambo s'abonner cyangwa subscribe kugira ngo ntuzocikwe n'ibindi biganiro tugenda tubashikiriza ku mwanya. Nuko rero mugire ibihe byiza. Bye bye.